fungura home inga zabonese ndamuha akarya akwaje mposhije ngaha woba nganye bro uri umva injya zabonese no muhinga niho ndamuhinga zitabonese ari hangana man arashaka kumara umunsi ajyamye haje nyene niho yirirwa man rero ubibona bro uko yakubiswe man biva kuki none gamo sinzi no yahuye nazo eba Ranga yaramaye no ndasubiye mwami pro ngende mumubwire n'ukuri arabati bya muhungu ko mwari musanzwe akwegera gusaba ubufasha uraho byakunda cyangwa ukavyanga ntunabikore akidoga nkababara Mvyibuka ndagutelefona gapapa arangati niza agatelefone nibwo ndapartaja kakantiza meme ndagushimire warakoze mutama. One, two, everybody. My name is Radio. This is Major Talent TV. We come back again. Twagarutse kandi hamwe tukubwira byinshi muri entertainment, hamwe tukuzanira aba hitmaker kuri micro ya Major Talent TV. Right now uribaza ngo turi mu biki? Twagiye right now ndibaza urabona turi ahantu muri quartier, turi ahantu bitwa Mwitaba. Bugasenyi ahantu bitwa muri Taba twaje kuraba umuririmbyi bivugwa yuko amerewe nabi twamaze kubona ahantu ajyamye aya masaha yo ku murango araryamye ahantu mwibarabara navuga ko ni ibintu biteye agahinda ku muntu w'umuririmbyi yakoze ama hit song yinjiye muri studio ariko uravye ahantu ajyamwe muri uno mwanya navuga yuko nawe biza kugutera akagongwe ndabona big bro ngaha reka mbanda muwaze kwanza amenye mbega bimeze gute ku muririmbyi wacu w'umurundi ariko arabikora fresh ariko kuri uno mwanya akaba ajyamye ahantu navuga ko hateye isoni bitabereye ku muntu w'umuririmbyi bro vipi ko fresh man brother uko na swaga bro kana chati abasore bakinogiye waraye guchatinga bro umeze neza none bro ni fresh biraza ko wifunze ji niko najya abana ma uriko urajya abana yego brother nashaka kubaza hari umuririmbyi ajyamye hajya bro nashaka kubaza mbega nka wewe umubona kangaye mu ndu bro ujya mu jama niho yirirwa man akunda kuba ari ngaha kenshi imisi yose ajyama ngaha ni habari gufungura bimeze gute bro gufungura home inga zabonese ndamuha akarya akwaje mposhije ngaha woba nganye bro uri umva injya zabonese no muhinga niho ndamuhinga zitabonese ari hangana man arashaka kumara umunsi ajyamye haje nyene niho yirirwa man rero ubibona bro uko yakubiswe man biva kuki none gamo sinzi no yahuye nazo eba Nari umuririmbyi kabisa twari tumenyereye bakunzi ba Major Talent TV arafite tala s'il vous plaît ariko ahana ajyamye muri uno mwanya ruvuga ko nibintu bitabereye nibintu biza kubabaza niwaza kubibona brother thank you so much bro reka tumwegere tumenye mbega bimeze gute umuririmbyi w'umurundi byari bikwiye ko ajyama ahantu tumenye mbega biva kuki cameraman reka tugende ndabona arajyamye ariko tumukomye mu itiro tuba tukoza amakosa ariko nta kundi twogira aratwihanganira kuko nta kundi cameraman arajyamye wana arasinziriye wala wana arasinziriye cameraman arasinziriye wala arasinziriye hola hawa ntarananyumva kwanza ntarananyumva arasinziriye ndamuvyure cha cameraman ndamuvyure hola bro hola brother hola bro vipi sasa papa vipi papa Ni sawa. Mzee neza brother vipi? Ni sawa. Vipi sasa mzee? Ni sawa na. Mzee neza bro. Kebuki. Sasa kuri ngaha none ga mzee wangu. None wowe utari ngaha. Sasa ariko bakunzi ba Major Talent TV wamaze kwibona hana jamye umuririmbyi w'umurundi ntibyari bikwiye ko muno mwanya cameraman ashaka kubereka cameraman ibereke ngaha ndabira ahantu umuririmbyi w'umurundi ajyamye mwayo masaha kabisa amasaha yo mu gatondo brother kwere kuri ngaha none bro. Hano nsanzwe ni imba nyine mwanya wari wo wose nkuko hasanze niho mba nibereye. Niho wibereye gute bro? Ni huba cyangwa ni huteramira gusa. Navuga yuko agatiri yo kamfashe nkika umusoya ngaha nyene ego urara ngaha nyene wirirwa ngaha urara ngaha. Navuga yuko ndahirirwa ce nkatembera niko kabanza nabonye ko kamfavoriza urabona ariko usanga hariho n'agatutu ugasanga akavura kaguye ntikashikira cyane abandi impande y'umuserege kagena gashikari ama nkumva ko merewe neza no ko kabanza numva ko kamfavoriza nyine bameze neza ariko nene mura kwimvura iguye bakuzi ba Major Talent ivona ni mu muserege nene mura kwimvura iguye ngaha aya imvura iguye ari nyinshi bavutwagwa kamse ubuzima yo buhindutse umenye ngene ubwitwaramo nyene ntaco ndi buhindure ku vyabaye nuko nyene musaza uvuze ati ntaco uri buhindure ku vyabaye mbega nibiki vyabaye mse angira murabizi yuko ubuzima burahinduka ubuzima bwarahindutse ntiwasanga ngaha ndi bazuje kumpa imishinago mingira musanga ngaha
ikindi naco ndibaza mwari muzi ubuzima mbayemo bwa buri munsi ntiwasanga ngaha niyo mpamvu nkubwira ko hari ivyahindutse nyene nk'uko usanze ngaha nitekaniye ego nubwo nkora amakosa ukankura mw'itiro nayiruhutse gatoyi ayo ari sorry papa Shakare tumenye mbega ubuzima uvuze ati ubuzima bwarahindutse mbega niki cyatumye ubuzima bwawe buhinduka bro ya mu buzima turaduga imisozi hano tukamanuka hari kuryoherwa hari kubabara byarashyitse ubuzima bwanje burahinduka nabwo mu bibazo bitandukanye nkuko n'umubona nkiri mu bibazo ntarabivamo niyo mpamvu vuga ko ubuzima bwahindutse ariko dushaka usigure neza kugira ngo abakozi ba Mijo Talent TV bamenye mbega Emelight umuririmbyi w'umurundi nibihe vyamushikiye nibiki vyamushikiye muri kariyeri ya music kugira ngo uno mwanya abicaye ahantu hateye isoni nkuko bro dushaka kubwira nibiki vyagushikiye ubisigure neza abavyumva ya barabizi turi aba businessmen dukora ibintu bitandukanye bizotwinjiriza twemvertisa tukongera tukaronka benefice mu byo twemvertishijemo ariko buke byagiye byahinduka kuri jewe barabizi bica ku marezo sosiyo hirya no hino Emelight kunu karapfunzwe ari mu mpimba byarashitse ndashikayo ndamara iminsi mike Imana iracana yabona ko atari umugabane wanje ko ntaguma ndi ajyanu niho ubuzima bwose bwagiye burahinduka amasoko arasha ibyacu bipotererayo urumva ni hatari papa nuko ubuzima bwagiye buri pasa muri buri kimwe cyose mbega umaze kuva hariya muri gereza aho bita ngo ni kuri kaminuza bavuga ko sinzi ivyo bigira yayiko abenshi bahaye izina ngo ni kuri kaminuza dushaka kuzubwire mbega umaze kuvayo ubuzima bwawe wasanze bimeze gute aho aho ruba canke se aho waba ico gihe wasanze bimeze gute ya okay turagira abagenzi n'abagenzanyo hari abo dusangira nk'abaguhamagara ngo dusangire icupa n'undi amusama guhamagara ngo dusangira akazi benshi muri handi twagendana bambwiye ati twarose canke bahamagara ati duhe moya nababwiye kubona bose barampindutse byanje barapoteza byanje barajya kisa naho ngaruka nkasanga meme nimatanye kandi arako yarariwe gasha papa wanje yamuza ko ibyanje bikwiye n'usanze ngamye ngamwe barabara mbambayeho neza nkuko bimwe musanze mubizi byari guhinduka gatuye muko sene gutuma nja mwibarabara n'abagenzi bampindutse ya buzima rero maze kuva hariya nkuko bivuga kuri kaminuza abinuje amashuri ndiga yuko no munsi ubayeho widegemvye wumva yuko umenga ibintu byose birakwiye mugo ni wabona ukamazu ukabona yuko wabuze na permission yo kuba wonwa amazi biragoye cyane urumva uca wiga yuko ubuzima buhinduka muri buri kimwe cyose ukongera ukamenya yuko n'Imana ibaho dusubiye inyuma gato ya brother wavuze ngo abagenzi n'abagenzanyo mbega kubatazi kuko novuga ni kirundi kimeze nk'ikinyegeje mbega ko umuntu adatahura ikirundi neza ushatse kuvuga ya mvuze abagenzi n'abagenzi hari abagenzi mugenda bakurondera akazoza n'abagenzi mugenda n'abagushaka ko profit ari abandi bo gusubiza inyuma ukama wibaza n'umuami wawe kumbe ni wawunda gucikiya buri munsi buri saa bagufitiye ishati ico gisigura ya umaze kuva muri gereza umaze kuva navuga aho bita kuri kaminuza usanga ibintu byawe byaragiye mbega wavyakiriye gute wewe wavyakiriye gute wakoze iki bro ya okay nari yakiriye kubera icamaze kuba nta washofise bwo guhindura twiruka turika ijoro n'umurango tuhiga ico tubeshaho ejo nibwo tubirondera bikanka niyo mpamvu vyamaze kugenda mu gihe hatagiye amaboko hatagiye n'ubwenge bisanzwe haragenda ibintu mu bwenge ntibupotera hagiye no mu boss niyo ahomvye siko akabu bwari ubwenge buke ahubwo Imana yashatse kukwereka yuko hari kugira nawe umenye ibyo uzigisha abandi ejo hazaza mbega wakoze iki kugira ngo ibintu vyawe wasanze vyarabuze kugira ngo bishobore kugaruka kuko novuga yuko iyo ubuze ibintu urashobora gutoza ukavuga ati mbega ibintu vyanje nasize ngaha nk'abantu par exemple nkaho waho ruba nibaze kutibana wenyene nk'abo mwabana aho mwabana mu rupangu cyangwa se mu nzimwe wabahora baje ukavuga ati mbega ibintu vyanje nasize ngaha bimeze gute ya novuga yuko hariya nabivuze avana kubwiye ati turiga kubana n'abantu je nakubajije ati ku bantu mwari mubana ico gihe umaze gusanga ibintu vyawe vyagiye wakoze iki kugira ngo ibintu vyawe bishobore kugaruka ngo bahora bagije ati mbega nyabona ibintu vyanje ko nasize ngaha bibihe birihe bimeze gute ko atakintu ndahasanze bimeze gute ya nakubwiye byarangishije kubana n'abantu nkimara gushika nkasanga ivyanje vyaragiye sinavuze ngo mbabare cyane umutima wanje cause ibihe bindi ugiye yampindutse azosigara bafise igikomere gusumba ici wanje hajya uzotuma buri tunga hakubura umugenzi niryo tunga rya mbere ribaho so narababariye bose muri bamwe ariko akabaho n'abandi babaho batiyumvira yuko ubuzima bw'umuntu
bugenda sigisesema pole pole bugenda burakurikirana no munsi ububayeho neza ejo ukabaho nabi kijya kibaye kuri mugenzi wawe uzocishe ko nawe ko cyo kubako iyo uhemutse burya nawe uburizika kuzohemukirwa fwasa ya niyo mpamvu rero hari no ngifite agatima kabi nkumva ko ufise umutima mubi nkumva gasibe arimo kukibaza uko nanyoye mugabo ufise agasibe kishari nararanye nirigwanye nkumva mbabaye cyane niyo mpamvu uri kuransanga ngaha twese ko turaganira nta mugenzi mba ndiko nditeza papa ya ariko hari bamwe baca batangura kwibaza ati mbega kuryamye ngaha bice bimera gute mu gufungura mbega ufungura gute bigenda gute mzee abana gusabe nawe ni wavu uri ngaha ufise n'amajana 5 ze kuyansigira nibwo buzima mbaye mu mwino minsi uciye ngaha abonye ibyo twakoze barazi ko tuticaye amateka yacu barayazi kuvuga ngo umuntu yaguye ngo mu kibazo canke ngo ubuzima burahindutse baciye bigitabwa mu bantu barazi ko twirukanga tujoro n'umutaga tugwanira igihugu cyacu n'umuziki wacu rero ubuzima bwo gufungura ngaha bumfungura aramfungurira nirukanze naho murabizi ko nahora nkinisha akamari agasimbi narege naro nk'igihombe canke bibiri nkafungura nyene mugabo baratunyugariye ko ubundi ngaha ndatekanye n'Imana ko n'iminwa yomye gapapa tanakaunda koza ku munwa no munsi nubona kari nabi gashanduguyanga nuko bimeze mbega bra reka tugaruke basi ku bagenzi bawe muri rusange navuga yuko umuririmbyi abafise abagenzi benshi b'abaririmbyi mbega ku ruhande rwo baririmbyi bagenzi bawe bavyakira gute mbega bahora baza kuraba nga navuga yuko nta rukundo dufitanye kandi urabizi rimwe na rimwe usanga ducana abaririmbyi nubwo turi hamwe mugabo usanga dufitanye urukundo hagati yacu mugabo hariho bamwe bamwishimira yuko bamba hafi muri buri kimwe urabona uzo nasanze baradutwaye navuye hariya meze neza mbere mugabo tumwe tukaza turagenda gahoro nasanze impuzu babaze hana muzu nyishu jana yo musaza ubambara kamwe tubiri sanze rero twagiye yarabampa duhuze umwana twamereyeko harabonetse mu misi yahera abakunzi ba Mijo Talent TV mu misi yahera Emelight yaraboneka ku ma media ari karakinisha vya bintu bagira ati birajya nibijya navuga yuko ni ibintu bitemerewe ngaha mu gihugu mbega brother kwiki wahisemo gukora ujyamo kandi uzi yuko ari ibintu bitemewe mzi ya narabonye yuko atamungu baho dakiza kirese wo kuroga gusa canke kwicana nabishira muri kategori imwe kwicana no kuroga nabonye ko umuga wose ubushize mu bwenge uragukiza bivuye n'ingene wawugiyemo kandi nabona nta mutanga usaba uwo mwuga ni ikintu mbyuka mu gatondo nkagenda nkakorera ibyo nkoreye nkaronka iconja ni kuvuga ko ibara kubona yuko bitemewe n'amategeko nase guca kubi n'amategeko y'igihugu ko nanje ndakunda Burundi ngakunda n'abarundi n'abategetsi bacu nahisemo kuba no bivamo avuga ati ivy'Imana izonkorera niko bizogera nzovyakira uko nyene bakunzi ba Mijo Talent TV wabwumvise ubu n'ubuzima bw'umuririmbyi abikora neza ati kuririmba afise impano s'il vous plaît n'umuririmbyi afise impano afise talent idasanzwe ariko kwira kuri no munsi ndibaza urabona ahantu ashoboye kubajyamye kabisa brother hariho benshi bacha bifuza kumva ati mbega ryaju ryawe ryo ryarahindutse cyangwa bimeze gute brother ndazi kubabaye ariko iyaranje utange freestyle kwanza bro my baby guy ni utuma ngena makika nk'inkara kuva muri nzero gushika muri kigarama urumurumye abandi bandondela kandi baby untera gukakama mu mazi nuri nkayisoma mu rukino kankinisha jenka urakoze cyane thank you so much bro enjoy so brother reka ngakere ku ruhande rw'abahora bagufasha bakozi ba Mijo Talent TV no murimbyi novuga ko ahora afashwa n'inzu y'umuziki ikomeye ngaha mu gihugu cyacu Burundi izwi nka Master Music isanzwe ari umuririmbyi atukizina rya Masterland mbega ku ruhande rwa Master Music cyangse uruhande rwa Masterland bavyakira gute kuba uri umuririmbyi bafasha ariko kuri no musuka buri mwibarabara kwe kutagiye kuba muri Master Music ya novuga yuko Masterland nta mutima mu afise vraiment Master Music novuga yuko ari family ndende yagutse nayo barakwakira mugo murabizi ubuzima nanye mba mu guhera kera sinigeze mba onsega cyane nashatse n'ubumba njyamye ngaha ari uzi ibyo maze gukora ibyo maze gushikako ari yaranje akansigira n'igihombe canke bibiri hagero Master Music ndahakita nkigira ibyanje nkiza gupambana n'ibyanje kandi babona bwa buzima bwanje yandi ho ngiyo shora kuri conga canke aho njyama oya abwomba ndashaka gusaba manze mbone yuko sinzokwame ntegemeye umuntu nzokwame nigwana ko nkuko name nigwana ko kuva kera ya
Mbega Emelight cyane mbashatse kubaza ikibazo kivuga ati uri umuririmbyi kandi ufise hit navuga idasanzwe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mbega iyo abantu baguciye ko bakubona ku radio bakubona ku ma media bagaca baguca ko uryamye ngaha navuga hano hadashimishije nk'umuririmbyi wowe wiyakira gute brother? Bamwe bakumva ku ma radio, bamwe bakubona ku ma media, bamwe bakubona ku ma Facebook aya mafoto meza meza bagaca baguca kuryamye hano ngaha brother, wowe wiyakira gute bro? Ivyo no wisigura gute? Ya novuga yuko nyakubwiye cashitse nta bwashobotse bwo kugihindura, tugenda gahoro gahoro ko Imana ntibinukanga iguha mu buzima bwose bishakiye canke iguha ku mwanya wawe. Novuga yuko abazi basanzwe banzi baranzi ingene nakora, baranzi ingene ibintu byanje byose bigenda etape par etape, sinigera mpubuka. Niyo mpamvu ubuzima bwose bambayemwo ndabwakira uko nyene. Abandi nabambonye ngaha bakavuga ati Emelight yarahindutse ameze gute, ndibaza barazi ibyo twakoze baratinda bakakandi n'ivyanshikiye baravyumvise, ndiyakira muri ubwo buzima bwose bwa buri munsi. Yego. Emelight ni umuririmbyi kandi yabonetse ku ma media ariko aridogera umwe mu ba journalist cyangwa se aba presenter bakomeye ngaha mu gihugu cyacu Burundi bakora no ku ma radio akomakomeye. Mbega brother dushaka kuduha umuco bijya bintu byagenze gute brother? Ya okay, novuga bamwe turagira imitima y'urukundo tukayerekana mu bantu, ariko uko ukiye ko mbwije niko duhindukana hagati yacu. Turagerageza kwerekana yuko dufitaniye amarosambrase hamwe adufitiye nakazoza kejo hazaza mugo dusanga ryaterambere, ariko tuko turagice rya hagati yacu ha mu muziki haba no mu buzima bwa misi yose, donc muri la vie courante. Novuga yuko ubona banaridogeye wese arizi kandi naramusavye imbabazi, n'ubu jeyo tuntu yoba mfitiye vraiment natume nawe ngeze kudanaza nikaranga ndonke n'amazi yo kunwa. Urabona ko musanga ahantu merewe nabi, basi ndabiye ko no kuyungunganya na gatoyi. Ego sigura ko atanijana yigeza ko amafaranga baramugura. Amafaranga yaramaye n'ubu ndasubiye mwami pro, ngende mumubwire n'ukuri arabati yamuhungu ko mwari musanzwe akwegera gusaba ubufasha, uraho byakunda cyangwa ukavyanka ntunabikore akidoga nkababara. Indirimbo zanje bagatora za ndirimbo z'ukwezi agakuramo agatahariya. Byose ni ibintu byatumye mba mu masirago menshi. Urazi gasha radio kuba uri mu gasho urababaye ugasanga n'uri kurateregara muri twa tuntu ufitiye umwe n'igihumbi sha papa wanje, usanga ntagwaye ikintu nakimumva ko yabazugwa muri yashaka kukumva amarira yokoro kuri umuntu w'umugabo. So sana bakunzi ba Milyo Talent TV urumva yuko ni ibintu bibabaje sana brother. Cyica nivuza kumenya mbega ayo mafaranga ubayamuhaye wisunze iki, wayamuhaye kubera iki? Ya musanze muraza akazi akora, murazi ibyo akora, mu radio presenter akora ibintu bitandukanye cyo gupromoting umuziki ndundi. Muguyi wanje niwe uri karabuzi niwe gusubiza inyuma muri buri munsi kandi azwe twaza gusubiza inyuma. Nivyo ndiko ndabona nivyo mbona ko ndirimbo akimara kuyitora umufana agatelefone indirimbo ya Emelight azi ndirimbo kibaze ko zatogwa n'abafana mwaye ngo iyo ntayonze ugacukuramo. Umbice kirababaje sana plata. Tiyo nayo. Me mugabo telefone ati indirimbo ya Emelight akamushira tiyo nayo. Avuga kandi akatayazi kandi ifise account yiwe. Kandi waramuhaye account. Izira yes. Encore kazo kantura ibibazo kambwe ati burya grand frère ni gufashanya mu buzima. Shako ndafise ibyo ngomba gukurikirana mwino minsi by'ibyanje nyene usaba yuko wongurana dufaranga dukeyi. Urazi ko na mu business mera ngo ndabikubwira. Murabizi musanga aho nkorera mu byanje nyene. Ndavuga ati umbrada wanje ntwaduhuriye muri ibi bintu reka ndamuhe kano kana azonsubiza ngo bikarangira, ariko ndasiragura ngaho ko mutima n'igihumbi wapi kumbroka gusa na kuganira na conversation uzigihari nibazo. Mbega brother kubera ko wese mu kuvuga ati reka ndabijane ku ma media ndabivugire ku ma media, kweri kutahise mu kavuga ati reka ndamwegere nk'umu grand frère, ndamwegere nk'umu big bro. Ikosa ryahabaye turivugana kugira ngo ingorane zari tuzikosore, ugacuvuga ati reka shime ndabijane ku ma media brother. Ntumva ko koze ikosa bro? Ikosa nta kosa mfise kandi ikosa rirakosogwa. Ikosa rya mbere ryabaye nuko ntasubije utwanje canke ntafashijwe uko navyipfuza. Ni kuvuga rero nta kosa mfise kubera iki, iyo uzi yuko hari ikintu musangiye n'umuntu umuba hagufi muri vya bibi no mu vyiza, ukavuga ati uko we nk'uwimba nagutijije mikro yawe ubuze ati niyamenekana ndayiriha. Uzi yuko nayigutijije kwanza jewe nishire kuri jewe, uzi ko wayintijije nkumva yuko ugwaye imbanzi yuko irya mikro nayigurishije irimwe amafaranga mugo wayintije atana kimwe sabwe, maze utubika namwe namurungikira n'igihumbi mugwishi cyo cyumva muri ya kategori y'amafaranga ico nticabaye mu gati muri nyimba y'ibihumbi 10 reka nkuremo igihumbi sigarana ibihumbi 9. Niyo mpamvu rero kubana biri ngaha ku ma media si jewe
oya nta kosa mfise, ikosa ryabaye wamndiriye utwo tuntu twanje papa. mbega aho birashika mukavugana mipa Nakubwiye ko bamburoze Yarakubrose? tuvugana. uri ntimukivugana Oya kubera ikibazo utagiye kumuraba aho akorera cyangwa se muhira kugira ngo icyo kibazo cyabaye mu cyicare muri kosore. ni kuvuga iyo uteye umuntu muhira ashobora kukwivuna uko vyogenda kose, ko je ndamwubaha arankuriye ndamukunda kandi yuba wari hose, niwe ndacanga ufite ko agatima k'urukundo, sivuga ngo agashetani karashobora kuja mu muntu, sivuga ko ndamwanka, usanga nawe twamukoresheje ugasanga nawe ntibimeze neza, mugabo sinibaza ko yomererwa nabi kugeza nuko kamera nk'uko kwanje ariko araba ndi ku makamera bariko baransanga hano nk'aka kabrada wanje none yuko ari ibibazo. Ebana bro, pole sana brother. Asante sana. Pole sana kabisa. Akajambo kamwe kuri Amipro kugira ngo ndazi ko Amipro ahari hose akurikirana Mijo Talent TV, akajambo kamwe kuri we bro. Je nomubwira Amipro ndamukunda cyane, yuba wari hose, urukundo je ndacarufise ni gwa rundi nubwo akanaho karaca muswa ngo ndamufitiye urwanko cyankoreye cyose, nyembera umuziki wanje yasubije hasi, nyembera utwo tuntu twanje narasubizwa ikosore nawe ne ko twese turabantu brother, kandi twese tukomoka ku mugabo umwe kandi tuzosubira hariya nyene twavuye, kubera iki habugwanko hagati yacu hakwiye urukundo. Nomubwira yuko rari hose akajambo kanyuma yubahwe, niyambona nimero yanje arayifise andondere avuga ati Emelight ngo hasi ndaguhe urashonje ngo ndaguhe n'igihombo ufungure azobakoze canke hari abatuswe tujye nyene ndabe ngene nosura no mwibaranje kudanaza nikaranga basi nayo guma nicaye ndabiko nosura kuzanagura karatu ntubone heraba papa kamera marashobora kubereka wala ibintu nambaye gasha papa nubona ko ari ikibazo cyane. Pole sana bro. Uzi n'abanambara ipamba nziza zikazakaze. Pole sana brother, pole sana bro. Ya bakuzi ba Wakalight TV nagiye numva bindenze kabisa, numva norira kubera numubabaro udasanzwe kubona umuririmbyi w'umurundi ari hano hameze uko umuntu no mwanya kabisa. Navuga yuko ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu bibabaje sana. Brother mbega ndakubaze ku ruhande rw'abavyeyi bawe barazi kuno mwanya uri mwibarabara bro. Ya musanzwe iri kurakura singomwa ngo umuvyeyi amenye ubuzima bayimwe bwa buri munsi, kuko umuvyeyi aravyuka asengera umwana wiwe akavuga ati umwana wanje atera imbere. Je nta munsi bijana na telefone mama wanje canke papa nawugira ati mwaramutse gute ce mwiriwe gute, Amahera yakura je bakambaza ati ni ayichore shora kwiyaranja nyene zinkubura ni nk'aya mafaranga nahora nari nanciye muri kakazi cibibona ntitwari bwahe narose udufaranga dukeya, narose duze mire mino misi ndi umva yaramaze indwi zibiri nza ndarya amajana 5 igihumbi. Niwe nca nza telefonamo nawe cyo niza agatelefone mu mwanya uzobukoze cyo niza. Hariho rero abafanzi bamwe bace baza ati mbega ku buzima buhindutse uko ibintu bimeze guca, mbega Emelight azogaruka muri industry ya music canke Emelight turamuhombye burundu muri industry ya music? Ya ofetse barabizi barabizi nubundi nk'imfungurwa bari bazi yuko mbere nk'imfungwa bari bazi ati Emelight aragiye gupotera ntaca azovamwo tayari turamuhevye, mugabo barabonye ingoma nasiza hanze, barabonye ko ari ikintu kimeze neza kandi citondewe sinahubutse. Urayizi yabe ko ari indirimbo ifise quality ikwiye, kuvuga no sinovuga vyinshi ndazi ko gabirivugira tu. Reka tugaruke ku ndirimbo yawe Abe. Navuga yuko ni indirimbo utarose umwanya ukwiye kugira ngo uyikorere promotion kuko wari uvuye mu bisanga, wari ukibabaye ndibazona byari bikimeze nabi. Mbega indirimbo yawe yarageze aho wifuza kwigera bro? Ya novuga yuko aho twifuza naho turagerageza nino saha. Nkitsangura kurimba nabona yuko mengo nzoba wundi muntu akaze mugabo bisaba ko ndabikorera. N'ubu rero novuga yuko indirimbo iyiza kubegeza aho nshaka cyane. Ndibaza urundi bwose canke isi yose biyizi, mugabo aho yageze hose ndahashima ko yarateye intambwe gusumba aho narindi. Arabagiye arabambaye hafi abagenzi ndi mu bibazo kumbara telefone yarambiye Emelight mari mikashi yawe mariko kashi yawe kashira n'ubu ntibantaye, nibo bace baza kumfasha muri support ya yandirimbo baravuga ati umwana wacu umuhungu wacu dukunda abikora neza mikatumubeko aho twogeza hose kintu kagenda neza. Murabizi nimvyibuka ndagutelefona ngapapa ati niza agatelefone nibwo ndapartaja kakantiza meme ndagushimire warakoze mutama. Ego dushaka ndakubaze big brother, twitege iki imbere ya Abe? Twitege true story cyangwa se twitege urukundo? Abakunzi babaca bifuza kumenya twitege indirimbo imeze gute imbere ya Abe? vyabihe vy'umubabaro birababaje kwitwa imbohe mu maso y'abantu, birababaje kwitwa imbohe uri inzirakarengane
ibaza bavyumvise nta byinshi nashobora kurenza ko big brother very soon. Sikia emotion big bro. Yeah. Sorry sana bro. Yana very sorry papa. Ya kabisa brother, tumere nk'abasoze rero akajambo kamwe ku bafanzi bawe, akajambo kamwe ku bakunze umuziki ndundi brother, kugira ngo bumva ati mbega ijambo rivuye kwa Emelight rya nyuma nirihe kuri Mijo Talent. Ya icambere no herako no kubanza gushimira abakunzi ba Mijo Talent TV, abandanye badushikikira n'abakunzi ba Emelight, genda uko nyene icambere bakira kino kiganiro banze bagire subscribe, like, comment kwa kino kiganiro. Ariko ari abatazi kumwene Emelight vyandikwa burasha kubabwira ati Emelight kuko hariho botanguza hariho botanguza kubatabizi rero Emelight vyandika. Ya Emelight ni ku marezo sosiyo yose cyangwa ama platform ni kejo cyose ni inzina ryanje ni Emelight ushobora gukora ibikorwa vyanje. Novuga yuko ingene ryandikwa hariho hariho M, hariho hariho L, hariho I, hariho J, hariho H na T. Yes. Yeah, mwavyumvise ati genda kuri YouTube channel yiwe wandike Emelight ukore subscribe kugira ngo ukomeze guteza imbere umurivyi w'umurundi ejo ave mu buzima abayemo. Brother, thank you so much bro. Murakoze cyane, Imana ihezagire n'abari ko badukurikirana bose, ihezagire n'abakozi bose ba Mijo Talent TV. Imana irabakunda cyane, ejo ni heza tuzobaho tunezerewe papa. Imana ibahezagire gose kandi murakoze nubwo munkanguye mukasangana nkuko ndyamye nari ntaryamye hari ya ruguru. Sorry sana man. Nari ntaryamye kuryama nga murakoze cyane. Thank you so much. Nawe pia bro. Peace bro. Abakunzi ba Mijo Talent TV wamaze kwibona twari kumwe na Emelight umurivyi w'umurundi, navuga yuko ari mu buzima budasanzwe, ari mu bihe by'umubabaro. Reka ndakubuze kuja kuri YouTube channel ya Mijo Talent TV ukore subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kuba fresh. Wowe wabikoze big up sana, wotarabikora agenda ubikore kugira ngo dukomeze kujyana kuko ni mwebwe ba boss, ni mwebwe dukorera. Thank you so much, we love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao ciao.